abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiatives for Peace ugizwe n'amashirahamwe Rokristo, Maison Lieu d'Espoir, Ligue pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Aze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Ndakora mukije inshuti mugenzi mukunzi wa kino kiganiro abakunzi b'amahoro. Uno munsi uri kumwe na Ndasimana Kiza nkabafise umutumire hano muri studio musanzwe mumaze iminsi itari mike mubona kari mumenyereye akabari Oscar Ndabarugira. Ndabaramukije. Nanje ndabaramukije kandi ndaramukije nawe ko baradukurikirana bose kuri televiziyo Heritage. Murakoze cyane. Kaze rero muri kino kiganiro abakunzi b'amahoro. Uno munsi twagomba ko mutuganirira kuvyerekeye ubwizigirwa bw'ishengero. Kuko ubwizigirwa bw'ishengero ni kimwe mu vyotuma abantu batahura uruhara rw'ishengero n'ingene abantu bobyitura n'ico borironderamwo n'icyo tuma bagitura. Naro tuvuge ucerekeye ubwizigirwa bw'ishengero. Nk'umutumire musanzwe muri umunyeshengero cyane cyane iyo mvuze ishengero ngira ndume ko rutoke mvuga ishengero Rukristo kuko haya amashenge icyo twokwita ishengero ni byinshi cyane ariko n'ubusi kuvuga cyane cyane kuvyerekeye ishengero Rukristo. Mutumire wacu turagaye kazi kandi ubugira kandi murakoze cyane. Egome turi kuri iri jambo rivuga ngo ubwizigirwa bw'ishengero. Mbega umuntu avuze ubwizigirwa mu ncamake abantu babwiye ko botahura iki? Ubwizigirwa nico kintu gituma umuntu bamwizera bakamwitura kubera bazi neza yuko ivyo avuze abigendera no kuvuga imvugo ijana n'ingiro atari umuntu ahindagurika. Ivyo avuze no musi ejo avyemanga atari wa muntu avuga ikintu ejo kumva bakimubajije aragihakanye kandi yarakivuze. Ivyo rero bituma abantu babona ko uwo muntu avuga ukuri kandi akakugendera. Rero muri ico gihe cyose bafise ibibazo canke ikibabakiye baramwirukira ko bazi yuko adahindagurika. N'igihe abantu bafise amatati baramenya bati ujya n'umuntu ashobora guhagarara nk'umushinga ntahe agaca urubanza gukuri atahahengamiye kubera yuko imisi yose yamarondera gushira imbere ukuri. Rero ivyo bituma ku by'ukuri umuntu babona ko ari uwo kwirukirwa, ari uwo kwizigirwa, ari uwo kwizegwa. Abantu bakabona yuko ku by'ukuri ashobora kugira ico abamariye kubera uwo mwifato wuko adahindagurika kandi imvugo yiwe yamijana n'ingiro. Yego murako cyane aho muvuze ku muntu aje tugaruka ku jambo twakoresheje gishengero Rukristo. Mbige tuvuze ishengero gashasha ko na Rukristo ho bari tandukano gishengero rusange n'ishengero Rukristo. Ishengero mu isanzwe ni jambo rikora mu Kirundi. Yego. Iyo bavuze ishengero ry'abantu no kuvuga ahantu hari abantu benshi bakoraniye barakunda gukora iryo jambo ati hari ishengero ry'abantu. Mugabo iyo tuvuze ishengero Rukristo tuba tugiye mu bijanye n'ijambo ry'Imana. Yego. Aho ku by'ukuri iryo shengero tuko turavuga Bibiliya irisobanura neza ko ari ishengero rya Kristo ariwe mutwe waryo ariwe yaritanguje rikaba ari iryo huriro ry'abantu bose bakiriye umwami Yesu bakamugira mukiza wabo mu bugingo bwabo. Abo rero bitwa umubiri wa Kristo. Niryo shengero ku rundi ruhande riboneka aho abantu bakoranira muri iryo zina. Yego. Bakubaka kumbure aho bahurira cyangwa ugasanga bari no ku kibuga mugabo bose bahujwe n'iki nuko kwizera uwo Kristo. Urumva nico gituma yitwa ishengero rya Kristo canke ishengero Rukristo. Riratandukanye rero n'ivyo bindi bita amashengero bihurira ku bandi hari handi amashengero atari ya Kristo. Abantu bahura batavuga ivya Kristo mugabo akaba ari benshi. Wovuga uti ni ishengero ry'abantu canke ishengero rya naka canke ishengero ry'abandi mugabo biratandukanye iyo tuvuze ishengero rya Kristo. Tuba tuvuze abo bantu bahura bagahurira hamwe bahujwe nuko kwizera Yesu Kristo
umwana w'Imana ari we Mana kandi akaba ari nawe rufatiro n'ishingiro ry'iryo shengero turiko turavuga. Naha rero tugira tuvuge ku ishengero Kristo turabe ingene ryofasha mu itsimbatazwa ry'amahoro mu gihugu cacu c'u Burundi kuko urumva yuko ririnze ryitwa ishengero Kristo tugaca tushira muri ikintu citwa amahoro biboneka yuko cyo bifitaniye isano. Hari isano ry'amahoro n'ishengero Kristo vyo ririho cane gose. Ririho cane gose kuko mbere ugiye kuraba ishengero ndio ryategezwa gufata umurongo w'imbere mu guharanira amahoro. Yesu Kristo asezera intumwa yazibwiye ati amahoro ndabasigiye yabasigaranye. No kuvuga amahoro ntashoboka mu gihe abantu batabayeho mu kubaha Imana no mu kugendera ico Imana ivuga. Nk'abakristo turizera ko ibintu byose byarimwe n'Imana, harimwo n'abantu, harimwo n'ibikoko, harimwo n'ibidukikije. Rero tuko turavuga ya mahoro, tuko turavuga ava ku Mana, mu yandi majambo na mahoro ku vy'ukuri adashoboka Imana itarimwo. Bitandukanye no kwihumuriza, bitandukanye no kwiremesha. No kuvuga ni hamwe umuntu ashikana kumva ati ndumva ku vy'ukuri ko mu buzima bwanje ntekanye kubera ko numva iyo connection n'Imana icituma ikibano ibidukikije n'abandi bantu dushobora kubana neza. Rero ivyo ishengero ryafisemo uruhara runini cyane kugira ngo ivyo bishoboke. Mu kibano turimwo ishengero ryategezwa kuba rifata umurindi w'imbere. Rigizwe n'abantu muga dusoma ijambo ry'Imana riravuga ko turi umunyu w'isi tukaba umuco w'isi. Numva mu gihe turi umunyu w'isi nitwe dutanga uburyohe. Numva ya mahoro ntashoboka mu gihe abo bakristo batariko kuvyukuri baraba umunyu bongera baba no muco w'isi. Naho rero tugaruka tukavuga tuti uruhara rw'ishengero mu guharanira amahoro mu kubaka amahoro ruri imbere cyane gose kurusha ibindi byose. Twokora ibindi bintu byinshi mugabo mu gihe imitima y'abantu abantu bwabo batariko kuvyukuri baratahura Imana ngo bumve kuvyukuri ko bari kumwe n'Imana bica bigorana ko ni kameremere y'umuntu ikiganza nayo ivyirondera turabizi ni kwaguhiganwa ni kwakugiranira nabo wese arondera inyungu ziwe mugabo abantu bari mu ishengero rya Kristo no kuvuga n'abakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza wabo no kuvuga baratahura ko barongorwa na mpwemuyira nk'ijambo ry'Imana ribivuga hama ivyamwa baza kwama ni amahoro wa mutekano ni kwa kurema ni kwa kwihangana kwa kwihanganiranira kwa gufashanya kwa kuba kubumwe no kuvuga ishengero kuvyukuri rifite uruhara runini gose mu kubaka amahoro. Simbere nibaza ko amahoro ntashoboka ishengero ritariho umunsi ritazoba rikiri ku isi sinibaza ko hazoba amahoro namaki. Yego murakoze cyane tumvirize ngene muri ko muravuga tubona numva yuko ishengero ryango ribe iritsimbataza amahoro bica bihera ku muntu umwe ari mu ishengero iryo shengero Kristo. Nukuvuga ngo uwo muntu wo mu ishengero akwiye kuba ameze gute niyatana n'uwundi wa kabiri bakwibuza kumera gute nibatana n'abantu 100 bazomera gute. Nuko bimeze gusa tugarutse iyo two turavuga ishengero muri rusangi hari ibintu birantu bakwiye gutahura. Ishengero mu buryo bw'imwemo n'umubiri wa Kristo nabo bantu bose bizera Kristo rimwe na rimwe tudashobora kumenya n'abaribo kuko bari mu mpande zitandukanye z'isi no mu gihugu. Hari abo tubona n'amaso tukibaza ko barimwo kandi batarimwo, hari abo tubona tukibaza ko batarimwo kandi barimwo kuko ivyo ntushobora kwibonesha amaso y'abantu. Abo nta namwe uzobasanga ngo uvuge ngo urabizi neza kujya ari umukristo by'ukuri arashobora kuvyivugira kandi atari navyo canke abantu bakabibona mugabo kandi kuvy'ukuri atari vyo. Rero aho n'umuce wa mbere mugadusha tugaruka iryo shengero uko Imana yabishatse nuko riboneka kuri inosi mu buryo bugaragara. Usomye muri Bibiliya mu byahishuriwe Yohana urabona amashengero indwi
yandikirwa abwirwa ibintu cyangwa ukabona intumwa Paul agenda avuga amashengero y'Ikorinto na hehe ayo n'amashengero n'abantu baboneka bahurira ahantu bazwi aha mu gihugu turanayemerera mu bushikiranganje bakavuga ati ishengero runaka turaryemereye rihuriramwe abantu aha naha ikibanza niki ivyo twita amadenomination ivyo rero ni mu bundi buryo buboneka ivyo nivyo abantu bashobora kubona bagafatira ko hageze n'ivyo byo kuvuga amahoro barabo bantu rero bari muri ayo mashengero kugira ari ishengero mu buryo buboneka abantu baribone babonera ku bantu uhereye ku muntu umwe rero uburyo yifata urashobora guca uvuga uti ujya muntu ntavuga ngo ni umukristo ujya akora n'ibyo akora sivyo hanyuma uwo muntu umwe rero abayeho mu buryo bw'uko ijambo ry'Imana ribigomba agaca ahura n'uwundi bagahura n'uwundi uko bagenda bakura niko bagenda bagira ico bamariye ikibano ku rwego rusumbirije jewe ndi umwe aho ni ndashobora gukora ndashobora gutunganya ibintu ndashobora gufasha mugabo iyo tubaye 10-20 dushobora gufasha igihugu cyose dushobora gufasha akarere kose naho rero bisabwa ku by'ukuri ko abantu batahura neza yuko ishengero mu buryo buriboneka turirabira ku myifato y'abantu bafise na bimwe twamye tuvuga by'ubwizigirwa byose niho bica biza iyo mu ishengero hari abantu bariko bakora ibinyuranye n'ivyo babiteze ko bacabona umengo ryashengero ubwaryo ntirishobora kwizigirwa iyo hadutse amatati mu mashengero bimwe duhora tubona abantu bagwana bagira gute abantu baca bagomba kwiyumvira yuko ishengero batogizigira mugabo bakwiye gutahura ico bariko baravuga ni hajya ahantu bajya abantu babonye ntibisigura ko handi hose ariko bimeze mugabo ko vy'ukuri iyo abo bantu babaye benshi berekana uwo muco baba uwo munyu kuko ijambo ry'Imana ribivuga babaho mu buzima rukristo uko ijambo ry'Imana ribidusaba bigira ingaruka nziza cyane mu kibano mu gihugu mu karere mbere no kwisi yose murakoze cyane turiko turaraba abantu icyo twise amadenomination canke amashingiro afite amazina atandukanye sinzi ngene twaba tubashira hamwe yose kugira ngo yose abe umuco n'umunyu nkuko tuvyipfuza ariko kandi wavuze yuko udashobora gufatira ku muntu umwe cyangwa ku shengero rimwe ngo tuvuge ngo si umunyu si umuco none ivyo tubitandukanya vyovyo twobitandukanya gute vyovyo urumva tuvuze ishengero Kristo cyangwa ishengero rya Kristo iryo ni rimwe kwisi yose ni rimwe abo bantu bose mu mico itandukanye bava n'indimi zitandukanye amoko atandukanye ni rimwe ni rimwe ku by'ukuri kandi nta namwe uza kuriraba ngo ucuribona ntiryubaka amazu ntiryubaka amashengero inzu zo guhuriramo mugabo abarigize abaririmwo barahurira mu yandi mashengero tuko turavuga aboneka izo nyubako ayo madenomination twita uburyo bwinshi ayo madini washaka tuvuga aho barahahurira bakaboneka rero bikabonekana ko araba muri ico gihe rero iyo kuvyukuri umuntu canke abantu babiri canke mw'ishengero runaka rigize ibibazo canke rikagira umwifato canke abantu bakagira umwifato vy'ukuri umeze nabi kuko nabivuze bavyitirira ishengero mugabo bakwiye kumenya ibyo bariko baravuga si ryarindi rimwe ivyo bishoboka kuri ayo mashengero tubonesha amaso kuri ayo madenomination nga kuri iryo rya Kristo ivyo ntibishoboka kuko iryo ririmwe abantu bizera umwami Yesu Kristo kandi bamukurikira kandi bagenda uko ijambo ry'Imana ribisaba abo rero nibo bonyene bashobora kuba umuco n'umunyu w'isi iyo bari muri ayo yandi mashengero rero bahuriramwo bose hakabamwo abifata uko bashatse ni nuko n'umwifata utabereye babandi barimwo bamaze gutahura ico barico bari muri rya shengero rya Kristo bisabwa ko baba n'umuco n'umunyu muri rya shengero nyene riko riragira ibibazo kuri babandi bariko baragira ibibazo ni naco gituma tubwirana ubutumwa ni naco gituma dufashanya mu rugendo rwo kuja mwijuru bisigura yuko dushobora kuba turi babiri turi batatu
duhuriye ahantu muga muri abo batatu hakaba harimwo nk'umwe ariko arakina imikino yo gukurikira Imana mbwa ku vy'ukuri atari karakurikira Imana. Ni bamwe bumva no mu rusengero biba, ni bamwe bumva no mu rusengero bakora ibyaha bitandukanye. Abo rero birasabwa yuko babandi barimo bamaze gutahura babafasha. Rero nibaza yuko ku bantu barabira hanze barabishengero baraba abantu bari mu ishengero uburyo bifata n'uburyo bagenda gufatira muri rusangi ivyo baba babonye ku bantu babiri canke batatu bagaca bavyitira ishengero rya Kristo sivyo kubera ko ishengero rya Kristo rigizwe n'abo bantu umwifato ingendo uko babayeho byose vyerekana bwa buzima bw'umuco n'umunyu w'isi kandi abo biragoye kugira ngo barabisha amaso uvuge ngo ni naka mugabo bariho ijambo ry'Imana rirabivuga kandi Bibiliya ivuga ko biyizi kuko imwe muzabo zibwirikana na mwe mu w'Imana ko ari abana b'Imana. Abo nibo bitwa abana b'Imana bahawe ubwo bubasha by'ukuri n'izo nkomezi zo kugenda bari umuco n'umunyu mugabo mu kibano muri rusange muri ya denomination barimwo ariko bari impande n'abandi bantu bashobora gukora ibintu bitangaza isi kiyumvira ko ishengero yononekaye atakamaro atanuwogizigira mugijyo baba ariko baravuga si rya Kristo kuko rya Kristo yubatse kuri Kristo ngo izi kuzimu ntana kimwe zishobora kurigira ntawe ushobora kurica sinzi imvugo bakunda gukoresha ushobora kurica amazi ngo ntaco rimaze ntaco rikoze riri mu bushobozi riri mu nkomezi ryamara umuco ryamara umunyu w'isi kandi ry'Imana yiboneka shobora kuboneka umuntu umwe babiri batatu mugabo abantu iyo babonetse n'amakungu n'ibihugu n'ikibano byose birahinduka. Kumbe imbere kungaruka kuri iryo uvuze nagiye inyuma gatoya aho Paulo niwe yavuze ati niyo mugirana ibibazo hagati yanyu abo nkeka bavuze babandi bavuga badahagaze neza ati abo kubuzuriza bari ngaho nyene muri mwebwe harimwo abizigirwa harimwo abantu atacobagaya byogenda neza ko ari yagombye kuvuga ngaho ni yagombye kuvuga ni naco gituma avuga ati yo mugize ibibazo baco mwirukana kubijana mu bisi batazi n'Imana ngo ari bacira imanza ntiyasiguye ntibisigura yuko abantu badashobora kuja kwitwara niki mugabo ari karababwira ati aho nyene muri murashobora gutunganya ibibazo ko harimwo abantu bari umuco n'umunyu w'isi rero iyo mugiraniye ibibazo mwege mugifise urugendo rurerure rwo gutahura no kumenya ni mubiture hama mubumvirize kugira abatunganirize kandi iyo abantu babikoze uko birashoboka ko batunganya ibibazo bitiwe birashika kure nibaza ko mu mashengero haberamwe ibintu byinshi haberamwe ibibazo byinshi si byose bica bigenda hanze mugabo ntibisigura yuko hatarabashikaho usanga bazanywe n'izindi ntumbero washaka mu rusengero batari kuri wa murongo wo kurondera Imana ahubwo baba baronse uburyo baca bajana ibintu kugira ngo babisanzaze mugabo ku vy'ukuri ku bantu bafise iryo shaka ryo kumenya Imana baje muri rwa rusengero ruboneka bafise intumbero yo kurondera Imana no kumenya Imana bakagira ibibazo ntibaca biruka ngo babishwiragize hanze ahubwo bararondera bakizigira ba bantu bashobora kuza kugira babafasha dufise ingorano no munsi kubera yuko mu burongozi canke mu gutunganya ivyo vy'iryo shengero riboneka haraho dusanga harimwo n'ingorane mu barongozi akaba ari bahubwo bonona n'ibintu rero bigaca bitera ingorane ugasanga nyene abantu ntibanizigira n'abarongoye iryo shengero bakabona kumengo niyo babituye bagaca bahengamirana hariya mugabo dutera kama abantu bari mu burongozi bw'ishengero riboneka bari ngaho bavuga ko kuvyuko ariko bakorera Imana barakwiye gutahura aho bakwiye guhagarara bakamenya yuko bariho kugira ngo buzurize abandi bantu bafise ibibazo n'ingorane mu gucumbaza uti mbege bisaba barongozi nakari bafitaniye ibibazo bica bigenda gute nivyo dukunda kubonaho na leta iza ikinjiramwo ikagira iki niki mu gusomye bijya byavuzwe mu ijambo ry'Imana siko byategezwa kugenda ariko kandi ntibizobura kuza kuko iryo shengero tuko turavuga rya Kristo ibigeragezo bizokwama biza kugira ngo nuwarahagaze agwe bijya rero bibaye ni kugira ngo na bamwe bavuga bati tuko turakurikira umwami Yesu turumunyu n'umuco w'isi bave biyumvira ko bota bakarekura mugabo Imana ishimwe ko hari isezerano ko ningoyi zikuzimu ataco zizorigira abo bantu
bubakiye kuri Kristo barashikama bagatekana. Rero ntitwofatira ku byo tuko turabona ngo duhave twimbira ku ishengero rya Kristo yononekaye, ntirishobora kononekara. Mugama denomination yacu no kugararugara. Hari nayo wabonye atangura agahera akazimangana. Murakoze cyane. Nari ngarutse rero kwija mwaje kuvuga kandi n'umurongera murivuga muti abobona hari ibintu bitagenda neza ntibibaze ngo ishengero ryataye umurongo cyangwa ryovaho burundu kuko rishinzwe kuri Kristo kandi uwo nawe ntanyiganyiga kandi uwo nta kosa akora kandi uwo nta manyanga ari muri we, uyo ni umunyakuri azokwamara umunyakuri ibe bidashira. Uyo ruti nibagira ikibazo baze barabuho none nawe akababonekera mu bo yahamagaye. Duhamagara rero abo bantu yahamagaye tubabwira ingene bo kwifata kugira ngo uyo adahinduka agume muri badahinduka koko. Abo bari mu mashengero yose atandukanye ko nabivuze, bari mu bibano byose, bari ahantu hose. Abo ku by'ukuri barakwiye gufata umurongo. Je mporambwira abantu bamwe bigora bakibaza yuko urumva kugira uboneke kuri umurongozi ni mpaka uje imbere abandi bakubone. Mugabo nama mvuga nti abantu barashobora kuba barongozi atabibanza barimo. Abantu barashobora kuba imboneza atabibanza barimo. Rero abantu bazi ivy'ukuri ko bakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo ntibakwiye kwigaya. Barakwiye gushira amanga bakamenya ko aho bari muri ayo mashengero bafise uruhara runini rimwe na rimwe, ndabisubiremwo rimwe na rimwe, rusumba n'abajyabona imbere umengo nibo barongozi. Kuko nimba umuntu ari mu ishengero agatogwa ku murongozi mugabo by'ukuri mu mutima iwazi neza ko mu ngendo ziwe n'umwifato wiwe washaka mbera nabizi ko no musaye nababizi neza ko batanizera no Kristo ari ibindi bariko bararondera ivyubahiro amaronko n'ibindi. Nukuvuga abo bantu barakwiye kumenya neza ko nimba bizera Kristo nk'umwami n'umukiza wabo mu bugingo bwabo bakagenda uko ijambo ry'Imana ribisaba, bafise uruhara runini gose mu ishengero mu kibano. Uwo muco uwo munyu nibabizane bigirira akamaro abandi. Rero abakristo ntibatinye gufasha bene wabo bagenzi babo. Noneho birikora kandi birakoreka. Aho ndaremye kubera yuko umukristo by'ukuri yakiriye Kristo mu bugingo bwiwe agendera ijambo ry'Imana ntashobora kubona mugenzi we agize ibibazo ngo acagenda arirukanga gutangaza cyangwa bari wa mbere amutwenga canke amuvugavuga. Nukuvuga birikora abonye mugenzi we ari mu nzira zitari nziza aramwegera akamubwira, aragerageza uburyo bwose amufasha. Afise ibibazo aramugendera, yumvise adafise icyo afungura aramugaburira, aramugemurira. Nukuvuga ni ibintu vyikora kandi n'ubu biko birakoreka. Vyoba bitaboneka ko bidatangazwa ngo bivugwe cyane, mugabe iconzi ico ntakekeranya. Abo bantu ndazi ko bariho bagendera abantu bagwaye gusumba n'abapastori, gusumba n'abashinga ntaye bishengero, bita imfuvyi n'abafakazi gusumba n'abarongozi b'amashengero. Abo bariho mu denomination yose, mu mashengero, madini yose basangaho. Kubera iki? Baramenye neza ico barico. Kandi uwabahamagaye arabazi nabo baramuzi. Ikibagira gukora ivyo bintu byose kiri muri bo, barongorwa na mpwemu w'Imana. Arabereka ibikenewe byose bakabikora. Ntibatwarira hejuru. Nico gituma rimwe na rimwe tubona bimwe vyo hejuru tuja twibaza ngo ishengero ryarapfuye. Mugabo ni ndizera ntakekeranya ko mu mashengero yose, ma denomination yose, abo bantu no musi bariho kandi no bari ku gikorwa. Mu kibano bariho, mu buzi bwose bariho, babona ibintu bakavuga bati ibi ntibikwiye kugenda uko. Babizigirwa ubabwiye ikintu atanamwe uzocumva. Bagenda bakubahiriza ibyo ubabwiye ko bakubwiye ko bagusengera kuvyukuri afata umwanya bakagusengera. Muguraze ko kenshi dukunda kubikinisha ngo turagusengera iki niki, mugabo kuvyukuri yari imvugo, twamaze kugira imvugo gusa isanzwe. Mugari habantu yakubwiye ko bagusengera afata umwanya akagusengera kandi iza ntakiranya kw'Imana ibishura. Rero abo bantu no bananda baremesha aho bari hose biyumve babandanye ivyo bintu. Uzi wese ko atahura ko kuvyukuri yahamagawe
ari umwana w'Imana by'ukuri nabandanye ntacika intege ntarabibabona ngo bimuce intege ngo yibaze ngo ishengero ntiririho, ishengero ririho. Eliya niwe yagombye kubwira Imana ko asigaye wenyine. Imana iti oya urihenda nibiki ibihumbi indwi umuntu umwe ku bihumbi indwi, mugabo yibaza ngo niwe wenyine tinaje n'ingombe mfe ntaco nkimaze. Abo bantu no baremesha ni benshi bariho gusa ntibatangazwa ntibaboneka, mugabo ukaba wumva ko wahamagawe by'ukuri umwana w'Imana. Bandanye ukora ibyiza, nywanisha abantu mu rusengero, sengera abantu, remesha abantu, ntukangwe n'ivyo ubona binini canke biteye ubwoba mu rusengero biko biraba, ariko ugume kuri uwo murongo. Kandi ico nizera nuko Imana yahamagaye uwo muntu, Imana yahamagaye abo bantu, izobandanya ibaha gushira amanga, ibaha kubandanya ico gikorwa. Murakoze cyane. Niyaza ko cyakoje ryaje mbivuga ngo mubabarane, bakaca bababarana bahagenderanira bakitwararikana. Kandi hari n'ijambo abarongozi bakunda kuvuga yuko umwungere atari wavyara intama, ariko intama ari ivyari yindi. Nico naco cerekana yuko muri izo ntama nyene harimo koko umugeni wa Kristo. Kandi uwo nawe nibagenda abwira abandi mu kibano, mu bantu gutyo. Naro twako turiyumvira kuntu ishengero Kristo ryoshobora gutsimbataza amahoro mu gihugu cacu c'u Burundi. Kandi waza kuvuga ibitabike yuko rihera ku muntu umwe bikaduga, kandi iyo ni ryari yindi ritaboneshwa amaso riri mu ibanga ry'Imana. Sinzi muri ganeo dusana rya dusozere ko hari ico mumva mwohereza. Cyo nagomba kuvuga nuko iyo tuvuze ishengero rya Kristo tukavuga abakristo, abakristo kenshi samajambo, ariko no mwifato, ni uburyo abantu bakora ibintu. Bibiliya mbere iravuga iti muzobabonera ku byo bama. Buryo ugomba kuraba neza ko umuntu ari umuntu w'Imana, umubonera mu mwifato n'ingendo, na cyane iyo hari ibintu bizazanye biteye ibibazo. Rero nagomba kugora kuri ico kintu cuko tutokangwa n'ivyo abantu bavuga, mugabo turabe by'ukuri imyifato, burya abantu bifata, burya abantu bagenda, hanyuma ivyo bizotwereka by'ukuri abantu bari mu ngendo y'ukuri n'abatari muri yo. Yukurikiranye imyifato y'abantu ucu bibona. Hanyuma ikindi no kwibutsa nuko urugendo rukristo n'urugendo rwo gukura ku munsi ku munsi. Hari gihe abantu batangura urugendo ibintu bikagenda biboneka ko umengo ntaho barashika, baracafise ibibazo, mugabo no baremesha niko Imana yavyifuje ko dukura ku munsi ku munsi. Abamaze gutahura rero hari ibintu bishobora kubaciramwo bikabaca intege, mugabo ntibahebe babandanye. Hanyuma mu kibano bamenye by'ukuri yuko bafise ugo ruhara runini rwo kubumbatira amahoro, rwo gutsimbataza amahoro. Amahoro ntashoboka mu gihe tugifise abantu bajyagagurana, babeshera abandi, abantu bikunda, abantu barondera inyungu zabo, abantu bagira ishari n'inzigo, turumva ibintu ngo vy'uburozi, tukumva ibintu ngo abantu bica abandi n'ibindi vyose. Izo n'ingendo ku by'ukuri zigaragaza abantu batazi Imana. Rero abakristo abo bumva by'ukuri ko bahamagawe kuba abana b'Imana by'ukuri, barafise uruhara runini mu kugenda bagaragaza uwo mwifato n'iyo ngendo yo kubumbatira amahoro, mu buryo bakora ibintu, mu buryo bitanaho, mu buryo bafasha abandi bantu. No kuvuga iyo hari bike nibaba karorero keza ko gusabikanya, nibabe babandi basakuranwa barondera ivyo barya gusa. Muri kino gihe hari abantu benshi bugarijwe n'ibibazo byinshi, turafise ibibazo by'abantu batewe n'amazi n'iki, abantu nibatanga indaro, abantu nibafashanye, tufise ibibazo byinshi byo kwiyunguruza n'iki. Umuntu w'umukristo naca hajya ku isoko n'imodoka ashira abantu batatu mu muduga batahane, n'ibindi byinshi abantu bashobora gukora kugira ngo twubaka amahoro. Amahoro yubakwa n'izo ngendo ntonto zituma abantu bose biyumva ko bariko baramererwa neza. Icica amahoro ni kakarenganyo, ni kwa kurondera kwigungira ko, ni kwa kuntu abantu bamwe baburi ivyo bategezwa kuronka vyibanze, abandi bafise byinshi. Ivyo nivyo bigenda vyonona ikibano. Abakristo rero twobahamagarira by'ukuri kurondera kubaka ico kibano ciza, aho abantu basangira, aho abantu basabikanya, aho abantu bafashanya, aho abantu bunganiranira, aho abantu ku by'ukuri bitanaho mu buryo bugaragara. Murakoze cyane.
twagira tukengurukire we waruteze yompi nkengurukira no mutumire wacu Oscar Nduwarugira yemeye kuza kubana natwe kugira ngo adufashe kwiyumvira kuri iri jambo ry'ubwizigirwa bw'ishengero. Ninze kumvise ibitari bike kandi ibindi nzovyumva kuko iri jambo riragutse. Noneho twagatwa gusezera twifuriza ibihe vyiza naho butaha. Abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiatives for Peace ugizwe n'amashyirahamwe Kristo, Maison Lieu d'Espoir, Ligue pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Aze mu kiganiro abakunzi b'amahoro.